Rero umurasta ninde? Umurasta n'uwo muntu wese afise urukundo ruvuye ku mutima, apana urukundo ruvuye ku gitigu canke ku mahaha. Umuntu ashaka yuko yobona ibyiza biri imbere, bishizwe imbere, ibibi navyo bikigizwe inyuma. Uwo muntu n'umurasta. Uzinanga imyironge ndirimba inzimane nzobe y'ikimonge, umwigeme w'indero nziza umwebeshi bashaka ariko ntibaronke, wawundi ateye neza kandi ateze neza nk'aya nyana y'ayamonge, kimararungu mu muryango twobura twe tukagwara kabonge. Kandi intare ntiheba man. Intare yatanguye ikintu iragisozera, n'umurasta iyo yatanguye ikintu aragisozera. Hello everyone, what's popping out today? It's your boy from BITV. I go by the name of somebody and one boys call me the fine boy. Imbere ya byose ndabibutse muje kuri YouTube channel yacu, mugire subscribe, mugire like, share na comment, mugende kuri Instagram host baduhari ni BITV, TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV. Hama turafise services zitandukanye, hariyo photography, videography, graphic design, abantu bafise imanza zitandukanye bakenera amasanamu meza. Murahawe kazi turi ngaha ku bwanyu. So umutumire nabazanye uno munsi ni umurasta, mubona ko abarasta nabo bariko baregereza. Ni umurasta niwe nabazanye, reka banza baramutse amatubandanye. Let's go bro, umeze neza? Yego kweri, je meze neza, ndabaramukije mwese. Yego. Akunzi ba BITV mwamubonye, mwamaze kubona ubusagi, babwita ubusagi. Urashobora kwidondora abakunzi ba BITV na rigari rya mbere uje ngaha, ubabwira uriwe, ubabwira ico ukora. Hama tubandanye. Ya man, je nitwa abavyeyi banyise Iriwacu Arnaud Franco, ariko jewe kubw'umuziki nahisemo kwitwa umwami w'ipoli ritabamwe ikori ritabamwe ihori. Aho nagaca kadatoteza gahori. Ndi mu artiste, ndaririmba, ndandika indirimbo, nkaziha melody, nkazicuraranga. Ndi mu historien, ndatembereza ingenzi ku bibanza by'iratiro. Umuntu nkeneye arashobora kunyakura ku tunimero twanje. Ugende babwira inimero, babwira inimero. Ni kuri 60 ni 22 ni 77 ni 60 ucuntora duca tuvugana ivyunguka. Canda kubwira ukuntu dushika kuri source dinire cyangwa ukuntu dushika kuri shite karera cyangwa ukuntu tuja ku gasumo ka Mwaro. Okay, no mwami w'ipoli ritagira tabamikori. Yo umwami w'ipoli rero mwamuse no muri artiste muri make, ariko no musi twamuhamagaye nk'umurasta. Mugani ngo twamuhamagaye nk'umurasta yatubwiye ko ari muririmvyi, arafise indirimbo zitandukanye. Nabanza turirimbire umwami w'ipoli, bazitugiriye akantu amatubandanye n'ivy'ikirasta, bazitugiriye akantu nk'umuririmvyi amatubandanye. Aka kariro niwe wagacanye yoho wo none igihe ni kirekire cane mama wo oya nyaru kugira uze tubane, urinda umutima wanje amahane, nyana y'amagura biratarane, ingo dufatana urugendo tujane. Yamani reka ndageza ngaho. Mwami w'ipoli, ariko kore kutugiriye hari indi twinzimane. Nabugize iyo kubera iyo nijanye na reggae, nijanye na rastafarisme cyane gose. Ijya inzimane ni yakaranga nivyo ni nziza. Nanyene urayikeneye. Iyo nzitugiriye amatubandanye, hari igituma ndayikeneye. Reka mvuze inanga imyironge ndirimba inzimane nzobe y'ikimonge, umwigeme w'indero nziza umwebeshi bashaka ariko ntibaronke, wawundi ateye neza kandi ateze neza nk'aya nyana y'ayamonge, kimararungu mu muryango twobura twe tukagwara kabonge, umutima wiwe urutumutumba, ubutore bwiwe bwatumye bahurumba. Wow. W'ipoli. Man. Uri umurasta. Yego. Nagomba utangurire utubwire umurasta ninde? Numuki umurasta baho gute? Yitwara gute mu kibano canke mu buzima bwa misosi? Muri make umurasta ninde? Kenshi na kenshi hari abantu bakunda kwibaza yuko umurasta ari umuntu afise ubusage
benshi nico bakunda kurabira ko bakubonye ufise ubusake barakwita umurasta canke bakumvise uririmba reggae bakakwita umurasta ariko kenshi na kenshi cane uburasta si ibi bintu bigaragara inyuma uburasta ni ku mutima hari abantu benshi bafise amadroide atari abarasta hari abantu benshi bafise ubusage mugabo araba Babylon rero umurasta ninde umurasta n'uwo muntu wese afise urukundo ruvuye ku mutima apana urukundo ruvuye ku gitigu canke ku mahaha ruvuye ku mutima akunda mugenzi we nkuko yikunda we nyene uwo muntu wese agaragaza urukundo ahari hose uwo muntu abona yuko adakwiye kugirira mugenzi we kijya kintu nawe nyene atifuza yuko bomugirira uwo muntu n'umurasta uwo muntu ashaka yuko yobona ibyiza biri imbere bishyizwe imbere ibibi navyo bikigizwe inyuma uwo muntu n'umurasta yamani muri make novuga ko umurasta ari uwo hariho benshi tuzi b'abarasta nk'akarorero hari nk'umuntu azwi nk'umuntu umurasta gose hariho n'abamufata nk'uko umenga bagombye no kumudiviniza yitwa Haile Selassie ni ukuvuga ni wa wundi yigisha yuko abantu bose bari bakwiye kungana umwirabure afatwe co kimwe n'umuzungu afatwe co kimwe n'abandi bantu bose ntihagire umwe ashigwa hasi uwundi ngo ashigwe hejuru kubera yavuze yuko mu gihe cose hariho umuntu azoshaka kwishira hejuru y'uwundi hazokwama ari intambara umurasta rero n'uwo muntu adashaka ko haba intambara umurasta n'uwo muntu akunda amahoro n'umuntu akunda umutuzo Rasta bacu mwami Paul eje kutubwira yuko aba Rasta utabonera kuri look nuvuga nko ku busage canke ku bindi canke ku kuntu bambaye hari umuntu uzosanga yambaye Rasta ugasanga afise Rasta ziva ngaha gushika ngaha zose ziri muri ajya mabara y'abarasta mugabo ugiye kumuraba mu mibereho yiwe n'ukuntu yitwara ntahataniye no mu Babylon rero kibazo mfise aho hantu nagomba utubwiye nimba umuntu arinze abona ati bya umuntu afise amadread agaca mwita umurasta nuko dread canke ubusage mu kirundi zifise ico zisiguye ku murasta kuri wewe ubusage busigiriye yego kuvyukuri ubusage burafise aho buhuriye n'umurasta kubera umurasta n'umuntu akunda n'umuntu w'umwimerere niko novuga n'umuntu ari naturel hari abarasta rero badakunda imishatsi miremire hariho n'abandi barasta kenshi na kenshi mbere abarasta uzosanga bafise imishatsi nakubwiye kujya yuko umurasta utamurabira ku dread kugira ntuzokonfonda abo bantu bafise imishatsi nabo barasta abandi bafise imishatsi mugabo bamwe babifise ku mutima n'abandi babifise kuri apparence physique rero ubusage ni imishatsi miremire y'abanyafrika ni imishatsi yaranze basokuru kandi uzora b'imishatsi ubusage ubu bw'iwacu ni imishatsi ikomeye gose genda nkunda kuvuga yuko ari original canke ni queer iyo iyi mishatsi y'iwacu y'abanyafrika uyipirase ikiba nk'iry'abazungu bisigura yuko twebwe ari original ariko hari abazanga bavukanye imishatsi imeze nk'iy'abazungu kandi ari abanyafrika yego bivanye n'ukuntu Imana yashatse kumurema mugabo umuntu ikintu kizokwereka umunyafrika wo kumuzi wo kwitsitsa ahantu uzosanga imishatsi ari iwacu ubusage niyo mishatsi miremire y'abanyafrika hama ikindi kibazo naco inkuru y'intare ihuriye n'inkuru y'umurasta umurasta n'intare kubera raba niyiruke yo wanje ego ucuraba n'intare ukuntu imeze intare urazi yuko ari ni intambwe y'ingabo kubera mu misambwe ijya bita intambwe ni ijya liyo do sexe féminin mugabo intare ni ijya liyo do sexe masculine bisigura rero uraba intare ifise ibisaganya naho umurasta nawe afise ibisaganya kandi intare ntiheba man intare yatanguye ikintu iragisozera n'umurasta iyo yatanguye ikintu aragisozera ntaraba ukuntu ivyo bintu bigoye nyimba yagitanguye kubera yaciyumviriye ikindi kikurikirana mpaka gushika ifirimbi yanyuma ivuze intare ikindi kibazo naco le 11 mai itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu abarasta barafise ikintu bibuka
abantu benshi ntibabitaho ubwa munsi abantu benshi ntibabitaho tugire ku mayange ivyerekeye ubwa munsi ivyo vya 11 mai bose barabizi yuko ari umunsi twibuka Bob Marley n'umuntu n'umurasta wo muri Jamaica bose barabizi yaririmbye reggae music yatanze ubutumwa bwo kunga abantu ubutumwa busubiza hamwe abantu n'umuntu yabaye umugide w'abantu benshi uravye inyandiko zo kwa Bob Marley jewe nama mbona yuko nk'indirimbo ziwe nyinshi ari nk'amazaburi hari indirimbo nyinshi ubona yuko zigisha ziri mu butumwa rivuga ijambo ry'Imana hakabamwo n'izindi ndirimbo zihanura society kubera reggae music keshi na keshi uzosanga irimo ubutumwa buhanura harimo ubutumwa bw'urukundo n'ubutumwa buhanura rero Bob Marley yabaye umugide n'umuntu abantu benshi bafatiye ko nk'icitegererezo naje ubwe wande ndamufatira ko nk'icitegererezo kubera ibintu byinshi yavuze je biranyispira nagiye kuvyanaliza sanga ni ibintu by'ukuri rero se jewe nyene hariho n'abandi benshi batwitangiye imbere babonye yuko uwo muntu yarakwiye kwibukwa bivanye n'ibintu yagiye arafasha ama generation n'ukuntu yagwaniye agateka kumwirabure n'ukuntu yagwaniye urukundo uwo muntu rero abantu baravuze ati uyu muntu ntakwiye kugenda kagirire irifu yuko tumwibuka bace umunsi wiwe rero nuwa 11 mai niwo tumwibuka uwo munsi no kuvuga n'umunsi wo kwa Bob Marley tugarutse ku murasta ndavuga kuri ubwo busage hari abantu benshi iyo babonye abana babo batangura kugira ubusage bace batangura kuvuga yuko bakabita abantu harumogi bakabita abantu batagira indero bakabita abantu b'imburakimazi mbega nayo bivuga kwiki ivyo ni kubera baba babonye bantu benshi bagize ubusage bagiye muri ivyo bintu canke bari basanzwe bagira ivyo bintu umurasta sujya umuntu anywa itabi umurasta n'uwo muntu nakubwiye umurasta wariwe n'ujya muntu w'urukundo muri abo bantu b'urukundo rero hari abantu hariho abantu banywa itabi hari abantu banywa itabi mugabo bafise urukundo kandi bigenza neza abo bantu n'abarasta ntibice bava nko kurumva ngo aranywa itabi ngo nta kuntu yocareka kuba umurasta n'umurasta kubera inyifato yiwe irabiranga hari abantu benshi Bob Marley niwe yavuze ati benshi banyagiriza yuko ndi umuntu w'imbwa kubera nywa itabi yego ati ariko umuntu we yakoze irya bombe yatewe i Nagasaki ujya arashizwe hejuru avuga yuko azi ubwenge ego ujya muntu urashobora kuvuga ati ariko aronona ubuzima bwiwe kubera itabi ujya muntu yatoye irya bombe i Nagasaki kubera iki bashizwe hejuru kandi yishe ibihumbi n'ibihunguruka nico gituma Jesu novuga yuko Rastafarisme ari itabi ni n'ubuzima umuntu abayeho n'ubuzima umuntu abayeho rero hari abantu benshi babona umwana wabo agize ubusage bagatangura kugira ubwoba mugabo kenshi na kenshi rega nabo bana hari abantu ntibaba batahura ibintu bagiyemo hari abantu bagira ubwo busage abantu bakibaza ngo akurikiye Rastafarisme oro barafise izindi ntumbero zimutumye agira bijya ivyo bintu rero abantu baze bariga kubitandukanya ivyo navyo zobitandukanya iyo wegereye ujya muntu kamubaza kubera iki umeze uko kubera abantu barakunda kujija abantu bafatiye ku bintu babonye ubwo nyene oro umuntu ntukwiye kumujija kubera kirya kintu agize ubwo nyene ukwiye kwanza kubanza kumenya ni kiki kigutumye ugira bijya biza we ntushobora kuvuga ngo Franco ngo namubonye yicaye hajya ngo rero ngo ndavye ukuntu ameze ngo numurasta je shobora kuza kumbaza ugaca usanga nivyo bintu by'uburasta nta nivyo nemera nico gituma utegerezwa kubanza kumubaza uwo muntu gituma agize ivyo bintu hari abana binjira mu ngeso mbi abantu bakibaza ngo bingwagiye mu burasta oro yinjiye mu ngeso mbi harandi nabo bagenda mu bintu bafise vision hari abantu benshi banywa itabi bagaca baja kwiba hari abandi nabo banywa agatabi kabo kugira bamedite abantu babiri baratandukanye mwami Paul uri umurasta kandi abarasta kenshi baririmbye ukunda gusanga baririmbye reggae music ariko we ni umurasta wa mbere maze kumva uririmba no muri drill mpaka ukaja no mu mudeho w'ikirundi twabibonye muri Isanamu Gang uri kuragira drill turabibonye muri Inzimane
niyo mpamvu nagusabye ndirimbira inzimane none kubera iki wewe utagumye muri reggae umbajije ikibazo ciza gose jewe ikintu namambwira abantu je ndi umu rasta mugabo ikintu nkunda kubwira abantu mbona ndababwira ati nyimba rastafarism ari organisation iri hajya ifise ajya amategeko avuga ati ruri umu rasta uzotegerezwa kugira ibi uzotegerezwa kugira iki je sindi umu rasta muri ico gihe mugabo nyimba rastafarism ari freedom ari gwa rukundo ari kwa kumenya ico umuntu akwiye gukora n'ico adakwiye gukora je ndi umu rasta rero ku kijanye n'imidiho naho je nkora nibyo warambonye muri je ndaririmba reggae wayumvise ko nakuririmba indirimbo yitwa Kariro yitwa ijya ni reggae yitwa Monso wumvise urazi drill ko nayo kubise urazi yuko nta mudiho numwe je mfitaniye beef nawe kubera jewe nasanze umudiho wose je mfata ko umudiho wose uri innocent umudiho wose jewe ndashobora gukora tradi moderne nkayishiramwo amajambo yubaka urumva kandi iyo ndirimbo ikaryohera abantu hakaba hundi muntu yakoze mu mudiho wa reggae mugabo bivanye na message ariko aratanga ukaza gusanga iyo message irasambura urumva wofuma wumva ujya muntu yiririmbiye muri ijya yindi midiho mugabo akaririmba message yubaka akumva ujya muntu yaririmbye ijya reggae music imenyerewe ko ariyo tangamwo ubutumwa bumeze neza ugasanga yayononeye message ariko aritangamo je rero kubwiwanje imidiho yose je nasanze iraryoshe imidiho yose je ndanakunze hip hop narakunze tradi moderne nta mudiho numwe je ndumva utandyohera ikintu rero je nace mbona igituma je iyo midiho yose ndayikora nuko iyo midiho yose ndayishoboye hari umuntu ashobora kuvuga ngo nta mu rasta ngo yokora ngo hip hop ivyo nivyo wabo man ivyo nivyo wabo muze rastafarism ni the way of life yego turabizi yuko reggae music ni umudiho w'ikirasta vraiment turabizi mugandi twibagire yuko nizo za hip hop zose bakubwira yuko ari reggae music yoba yarazivyaye rero jewe reggae ndayikunda sana kandi ni nk'umudiho wanje urumva mugandi kimbuza yuko nijya indi midiho ndayijamwo kubera ijya midiho ndayikunda kandi ndayishoboye man nico gituma rero yose ndayijamwo kandi ikindi kintu nka hip hop gituma ndayikunda numudiho ushobora gutangamwo ubutumwa bwishi gose mu mwanya muto rero kubera jewe ndumuntu w'umuvuga butumwa ndumu message ndirekurira gukubita mu mudiho wose ishatse ntaravye ibyo byo nakazokwimbira canke nakazokwimbira purvi yuko jewe ibyo bintu ndiko ndakora ndabikora neza Mami Paul nike kintu Bob Marley yoba yarakoze canke ijambo yoba yaravuze wowe ugirako man Bob Marley yavuze ibintu byinshi byanjyoheye ndavuga ikintu kimwe cyo navuga ati kinagahebuza kuri jewe kinagahebuza nico ngirako nagahebuza ikintu ca mbere je Bob Marley yavuze kikanjyohera yavuze ati Rome money can't buy life amahera ntashobora kugura ubuzima urumva kare je nora niyumvira yuko umuntu ukabona umenga urakenye kubera atamahera ufise Rome mugabo Bob Marley niwe yagiye kunyugurura amaso kuri iryo jambo ndabona yuko bwa wundi ubutunzi ataramahera ubu ntafise amahera ndakubwira yuko atamahera afise muri ako kanya nta mahera afise kandi je sindi umukene kubera ndafise ikintu amahera atoshobora kugura umaze kufite ikintu amahera atoshobora kugura kiri ni kuvuga ico kintu ufise ikintu kirengeye ubutunzi burya wibaza bw'amahera nico gituma nace mvuga ati uyu muntu rero jewe aranyigishije yuko bwa bundi ubuzima ni ikintu gikomeye gose kubona umuntu ikintu cambere umuntu afise gikomeye n'ubuzima man nico gituma ivyo bintu ndavyibutse canke ngenda nkasenga kubera nta wundi muntu ashoboye gutanga ubuzima ntibugurwa mu iduka ni Imana yonyene butanga nico catumye nsubira no ku Mana ndavuga ati man wubahwe Rasta umwami Rastafari litabamwihorihori kubyo nagaca ntigatoteza gahori man bro ndagukunda moto tugire rero ya indi yamosoze
amoso mbe mukobwa kunteye intimba amoso zari menshi bamwe warukurikiye wasanze araba benshi wanteye akagere mu kwezi kwa ruheshi sinabanyamwe igenda komba ndanya ndimi impeshi wataye agatarongo intaro zasheshe ucugwa mu rudubi wirukiye abakubeshe karimi kakuresha siko kakurongoye ntiwaguye ahashashe waguye ahasongoye yamenyo yera yose uje barajya hongoye mu gihe wagiye usiga umukunzi wawe mpogoye ico nshoboye ubu nukuvuga pore kuko waramaze kubu wabandi mugore none mu ex wanje hore ruhore nayojeho gushika ubu ndacara umusore yamane reka ngeze ngaho bro ego akajambo bazobiraba kuri YouTube akajambo kanyuma ubwira abantu nk'umurasta hama dusezeye jewe akajambo kanyuma nobwira abarasta ndetse n'abandi bantu atari abarasta abarasta kwanza ndabipfurije umunsi mukuru mwiza wo kwibuka umugide wabo ndetse no wabitangiye imbere Bob Marley abantu nabo abandi bantu basanzwe bataravuga yuko ari abarasta canke ataribo je ndabipfurije yuko bobona umurasta nk'umuntu je benshi nama mbona yuko baraza bakambwira iyo habaye ingorane bagacavuga ati rasta ingo ngahawe niwe woshobora kuvugisha ukuri kandi je ndavugisha ukuri imana naho wowe uri umugenzi wanje ndavugisha ukuri hakabicobaye mugabe iyo hageze ibindi bintu uzabumva ngo ni babanywa rumogi nagenda bahamagarira abo bantu ndababwire nti mubona barasa nk'abantu urumva ntumuhora ico afata uzopfa mumuhora ingeso ziwe mbi mugabo apparence physique ntuzohora umurasta ngo nuko afise ubusagi keshi na keshi uzosanga no mu bikorwa hari ibikorwa udashobora kuronka ufise ubusagi warubizi yego nagomba sabe n'abantu babijejwe bamenye yuko ubusagi ari imishatsi y'iwacu nta kintu na kimwe umuntu aba yashizeko atari imishatsi y'Imana yamwigabiri rero baze baremera abarasta babahe n'ubuzi nka kurya abandi bose baburonka ntibakubwire ngo ntukwiye kuja gukora muri ministeri kanaka ngo kubera ufise ubusage bamenye yuko umurasta arafise ubwenge umurasta arafise ibintu byinshi ashoboye abarasta bari mu bantu bazi ubwenge bwinshi sana rero baze barabapermeta babahe liberté yabo hanyuma mbere bumvirize n'ivyo bintu abarasta bavuga nimba ari gukosorana bakosorane mugabo babone yuko umurasta ari umuntu mwiza bafatira umurasta kuri bajya abantu babanywa rumogi baba babiba ibintu byabo muhira bafata umurasta nkujya muntu ariko arababwiza ukuri kujya muntu ariko arerekana ingeso nziza n'inzira nziza Rastafari sezera abakozi ba BTV ama ebana reka ndabasezere ndababwire yuko ndabakunda nukuri channel zanje muzogende muzivisite n'umwami w'Ipoli kuri YouTube n'umwami w'Ipoli kuri Instagram n'umwami w'Ipoli kuma hose n'umwami w'Ipoli mugende mubirabe ndazi yuko muzoryoherwa hanyuma ndazi yuko tuzosubira mu misizi uratwemereye ikintu yego ashindabemereye ikintu kimeze neza gusa mube muragenda kugira subscribe hariya hagenda babwiye mugire na subscribe ngaha kuri iyi TV hanyuma tubandanye turyoherwa murakoze abakunzi ba BITV mbere yo gusiga inzira amavuta ndabibutse kandi mugende kuri YouTube channel yacu mwongere mujene kuri YouTube channel ya umwami w'Ipoli hama mugire subscribe mushigikire mwami w'Ipoli mushigikire BITV nababwiye dufite services zitandukanye turafite n'igisata ca film kubifuza bakina film nabone barahawe ikaze muri BITV so umutumira ari umwami w'Ipoli wari kararimisha iganiro ari X Rainbow the Fine Boy turabakunda cyane ciao ciao merci